Munkundire ndabaramutse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Haleluya. Mumeze neza? Ego biraboneka amaso yanyu ku mashusho yanyu biraboneka ko ari abantu baza mu ngoro y'Imana. Imana isumba byose. Imana ishimwe cyane. Ndanezerewe no kuronka aka kanya kuko n'umunezero munini kuronka kanya ko kuvugana nabera ijambo ry'Imana. Muri kana kanya rero tugiye gusenga. Nagomba ubwire mugenzawe uti Mwami woba mu Vyanje. No mutwe w'amajambo. Mwami ese woba mu Vyanje. Ese woba mu Vyanje muri kano gatondo. Nagomba aya majambo dusome ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca 11 turasoma imirongo 2 gusa. Ni inkuru ndende kumbure mbere abatari bake mwamaze kuyigako, mwamaze kuyisigurirwako, mugabo hari ico Imana yanyigishije ko muri kino gihe arico nagomba ko dusangira. Ni ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca 11 ku murongo wa 22 turasoma n'umurongo wa 32. Marita ni urupapuro rw'ijana na 28 ku bafise ya Bibiliya yahindurwa, mugabo ku bafise Bibiliya ya kera ni hafi yaho nyene. Ngo Marita abwira Yesu ati Mwami iyo uba wari hano musazanje ntaba yahwereye. Dusubiremwo. Marita abwira Yesu ati Mwami iyo uba wari hano musazanje ntaba yahwereye. Murongo wa 32. Maria ashitse aho Yesu ari amubonye yikubita imbere y'ibirenge vyiwe ati Mwami iyo uba wari hano musazanje ntaba yahwereye. Nayo majambo tugiye kuvugana. Inkuru za Marita na Maria na Lazaro na Yesu ko barabakunzi, izo ni inkuru twamaze kwiga ku gihe kitari gito. Aha rero hari Betania, ibi byose nibyo byariko biraba. Hanyuma aba bantu babiri canke batatu bavukana, Marita, Maria na Lazaro. Hama hari umuntu agira kane turiko turavuga ko n'umukunzi wabo Yesu. Mugabo mu rugo rwa Marita na Maria na Lazaro haba ikibazo, haba icago gikomeye. Musaza wabo aragwara, nibaza yuko bamugwajije uko bashobora kose. Barirukanze hirya no hino baramugwaza. Kuko iyumvira ufise musaza umwe, kana kamwe, raza umuhungu, ngira niwe babona yuko azobafasha ibitari bike, ariko tubona yuko yaragwaye baramugwaza. Mugabo mbere baratuma no kuri Yesu kuko yari umukunzi wabo. Ndabwire hari ikintu, umuntu agwaye akakubwira ati je ndagwaye uraza kundaba, bishobotse wiruke uje kumuraba. Burya nta kintu giteye ubwoba nkuko umuntu yahora agufata nk'umukunzi wiwe, ntuje kumurabira uwiwe hamukaza kumuraba uwo muntu yapfuye. Sinzi ko hari uwo birashikira. Uhakwa kwiruka uravye wewe nyene ibimaramare bihakwa kukwica. Hanyuma iya makuru yuko Lazaro agwaye Yesu yarayamenye, mugabo we ko yari Imana yarazi biriko biraba ntiyihuse kwiruka ngo aje. Mugabo tubona yuko Lazaro yarapfuye. Amaze gupfa abantu baraza kubaremesha benshi nkuko natwe bisanzwe bimeze. Hanyuma mbere tubona yuko buhoro buhoro na Yesu yagiye aregera agiye aho muri uwo muryango. Mugabo tubona Marita aramenya amakuru ko Yesu ari karaza ageze hafi. Aca arasohoka aho bari bagandaye ariruka, niho akimubona
nta yindi ndamutso tubona yamuramukije, nta bindi byinshi tubona yamubwiye. Je sinzi ko atanamurakiye. Bibiliya ntitubwira neza ingene yavuze aya majambo, ko yavuze aratse nkuko natwebwe bikunda kudushikira. Iyo umuntu yakubabaje cyane canke yagize ikintu utakwifuza ucushika umuraraguriza. Mugabo Bibiliya ntibitubwira neza ingene yavuze. Mugabo tubona amaganya yarafise, kuko yarasanzwe azi ko Yesu ashoboye kandi ari umukunzi wabo. Acaravuga ati urabona niwe muntu bose babona ati nta kundi niwe muntu dusigaranye. Amubwira ati Yesu iyuba ngaha umusaza wanje ntiyari gupfa. Hanyuma ubwo nyene barayagana Yesu baravugana ibitari bike, ariko Marita caracomoka aragenda abwira Mariya ati umwigisha ari ngaho kandi arakurondera. Nawe avyumvise acarahaguruka aragenda. Mbere bibiri yitubwira yuko ngo abari ngaho ku kiriyo bibajije ati byari byo byose aha nakaboge kamwisha agiye kurira. Mugabo ntibamenya yuko agiye kuraba umwami w'abami. Aragenda amushikiriye, yamubwiye ya majambo nyene nkayo murumuna we yamubwiye ati mwami iyuba ngaha musaza wanje ntiyari gupfa. Bisobanurwa yuko hari akantu kari kabuze, baniganye n'ico kibazo igihe kirekire, bagerageza kumugwaza. Ntituzi ko batamugwaze mu bitari byari byo byose hirya no hino, yaba ngaha ngira bari kumucana bakahera ngaha bakajana ngaha kwa Johnson. Dr. Boaz akamuraba, hanyuma Dr. Boaz akamubwira ati genda kuri wa Karede, kuri wa Karede ati genda kuri Kira n'ahandi hose. Kira ngira niho bemera cyane, ariko hose baragiye biranga. Mugabo baratahura bati hari umuntu umwe iyaba mu byacu ibintu byaca bigenda neza. Tugiye gusenga Imana. Sinzi ibibazo uri kuranigana navyo mu buzima bwawe, sinzi ingorane ufise muhira, sinzi ingorane ufise mu buryo bw'impemu, byose byaranse byabaye vuruguzi n'akajagari. Ariko nagomba ndakubwire hari chance imwe dufise muri kano gatondo, nuko uhamagara ati Yesu ingo mu vyanje, Yesu ingo mu vyanje byanse. Mwigeme musore uri kunigana n'urukundo, bimwe biraza, umwe araza akakubesha akagenda, uwundi akagira gute. Nagomba gugo rukundo rwawe uno musi urushiremo Yesu. Ti Yesu ingo mu rugo nuko nyene, abana n'ibindi ni vurugusi byanse byagoranye. Ico usigaje ni kimwe gusa, no kubishiramo Yesu. Tugiye gusenga Imana rero, duhaguruke dusenga Imana. Etienne karibu karibu aje nahejeje. Ufise uri kuranigana no gufungura n'ingorane, kuriha amahera y'inzu rigorane, ariko hariho umuntu umwe nagomba gushiramo. Ugira uti Yesu ni ngaha mu gitondo, niko nigana n'ibibazo, ngwino umfashe kugira ngo ibintu bigende neza. Kuko Yesu yazuye Lazaro, ibyawe naho byo babimaze kunuka. Yesu yiteguye kubigira bizima, ibyo bibazo byawe byose abisangangura. Haleluya. Vanga na Yesu muri kino gitondo. Haleluya. Yatavyisigiro fise amajana maza simubone, naturu kugira neza kwawe kugira kongufise n'amahoro, kongufise n'amahoro, nakiriye inkoni y'ukuganza kwawe. Imisozi iri imbere yanje, atumwami Imana yamaye kunesha. Kongufise sinicuza, kongufise n'amahoro, akiriye inkoni y'ukuganza kwawe. Imisozi imbere yanje, atumwami Imana yamaye. Oh, kongufise n'amahoro,
tubera akanya keza ko kubwira Imana ati ngo mu byanje yiteguye kuza kubitunganya. ati Mwami Imana yampaye ko ngufise n'amahoro nakiriye inkoni y'ukuganza kwawe imisozi